munezero bibonekera muriwe. Nuko rero reka dusabe hano Pasteur Oscar ashike hano nawe adushikiriza ishigwa gikurikira sur l'importance de la famille. Ndabahaye mwiriwe n'amahoro. Uno munsi dufise teme ihambaye cyane, nizera yuko Imana idufasha tukava ngaha twese duhindutse. Nza kuvuga cyane cyane kuri famille, sinza kuvuga byinshi ariko nza kwerekana famille icarico. Naduze tugende tunyaruke. La famille est la seule fondation selon Dieu de chaque société humaine. Umuryango ni novuga ko ari noyo canke umushinge mbega birumvikana mu Kirundi. La fondation, umushinge wa société yose y'abantu. La famille étant l'institution y'Imana. Si cyumviro ca ONU, si cyumviro c'umuntu canke c'amashirahamwe akomeye, ni cyumviro c'Imana. Iki nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane. Mbega famille yitwa famille ryari? Yitwa famille ryari? Mbega muremamwo ubuntu canke l'humanité. Sinzi ko muri ko muranyumva. Ngahangira ngo abantu benshi nitwohumvikana. Imana yahaye itegeko umuryango kugira umwana umuntu. None sivyo? None mwumva je nibaza ko ari abantu benshi Imana izo kwagiriza ibintu bikomeye kubera ingene bifashe mu muryango. Kuko umwana avutse mu muryango suwi wawe no w'Imana. Mugabo Imana yakwizigiye. Sinzi ko muri ko murabyumva. Yizigiye ugo rugo ko rushobora kuyirerera, rushobora kugira uwo muntu rukamuha amavalere n'akanovera k'umuntu. Dieu nous a fourni toutes les instructions de comment la famille devrait vivre ensemble. Chaque fois que la société des humains ignore l'enseignement de Dieu sur les relations familiales, la famille commence à se déchirer. En conséquence, toute la société se déchire. Iyo umuryango usambutse, na société yose ica isambuka. Ivyo babivuze naduze, singomba gutakaza umwanya, naduze shishikaruduze ngomba kuja kuri famille. Famille mu Kigiriki ni oikos, ni demeure, ni foyer. Definition yaho ni nkuko ari abantu baba mu nzu imwe, mugabo abantu barashobora kuba mu nzu imwe badakurikije amategeko y'Imana. Bashobora kuba abagabo babiri babana nka famille, cyangwa nk'umugore n'umugabo, cyangwa abagore babiri. Mwico gihe sivyo, mu gihe burayo niho bafise definition nza gutebako gatoyi, insobanuro nza gutebako gatoyi, ivuga yuko ari le lignage cyangwa la lignée. Murabona abaheburayo abisirayeli bava ngo naka wanaka. Munkurikire kuko hajya n'ikintu gikomeye cyane rya definition.
naka wanaka naka wanaka wanaka ama generation menshi. Kuri bo la famille ni le lignage, ça signifie la source. Nuko mbona abantu bariko barasamara kandi mutahumvise ntimuza kumva famille cyarico. La source, isoko. Mugihe muri période de l'esclavage, les esclaves batakaza source. Utakaje source, waba utakaje famille, waba utakaje histoire, waba utakaje le sens même de l'histoire. Iyi definition naza kwiteba ko nabivuze no mu Kirundi baba ngo umuhungu wa naka na naka wa naka byagomba gusigura ngo c'est la reproduction, hasubigwamwo ingenewe umeze. Sinzi ko urumva imyifato ya se y'umuryango ija mu mwana, revalere z'umuryango zikazoja mu muzukuru no mu muzukuruza. Iyo niyo definition y'Abaheburayo kuri famille. Muriko murankurikira neza. Donc naduge gatoyi kada kantu nakare ngoma nagasoba. A family is a dwelling created as a result of marriage between male and female who become parents that produce or adopt children committed to parental care, nurturing of the same, to reproduce themselves in character, values and conviction through love, discipline and example. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko bavuga bati ya famille nyene niyo yiproduiza nigaruka mu bana. Muriko muramumva definition y'Abisirayeli bavuga bati ibindi biraza kunyorohera ngaha muhumvise. Ndawe nkakarorero ngaha urabona pastor naze uyo oniwe famille ya bavuga bati nahantu donc ni foyer ibaho kubera mariage. Abo bantu rero bitezwa kuba hagati y'umugabo n'umugore. Mu nyuma baca baba abavyeyi kuko bavyaye. Muravyumva? Hanyuma rero bazovyara abana canke babadobute bace bahinduka babungabunga abo bana kugira ngo ya famille nyene wa mugabo n'umugore uko bameze muri caractère mu mavalere. Muravyumva? Donc valere bafise, caractère bafise nigaruka mu bana. Ba bana nabo bazohinduka image y'abavyeyi babo mu myifato, mu kamere, mu ngene bavuga no mu buntu. Hanyuma bace bongera nabo bije mu buzukuruza no mu buzukuruza. Nico gituma Abaheburayo bavuga bati famille ni isoko, c'est l'histoire, ni cycle ngira cyo cyumvikana, cycle ya caractère, cycle ya mavalere, cycle y'imyifato. Sinza kubisigura kuko ngiye kubisigura byo fata kanya mugabo icuri nico uzoha umwana wawe nawe nico azoha umwana wiwe. Niba uri umuntu mubi umwana wawe azoba mubi, n'abazovyara bazoba babi. Hanyuma bizoba kwa kundi babitubwira tuzosigara dufise societe y'udukoko. Swiruduge. La famille est l'institution la plus ancienne de la terre. Elle est la toute première institution. La famille est l'institution idéale selon Dieu. Yategerezwa kuba ideale mu Kirundi. Mbega ideale twavuga ngo iki? Ni kintu cisungwa, siko bose bakwiye kurabirako ciza worabirako. None niko tumeze. Elle est la cure de tous les maux sociaux
psychologique, émotionnel, etc. Niwo muti, niyo kire. Urwaye malaria baguha kire yitwa kinini. Ibyago byose biri muri societe icyo bivura ni famille imeze neza. Abana benshi bagwaye mu mutwe kubera hariya muhira. Narigeze kuvuga yuko umwana umwe mu ishuri, abana benshi no mu ishuri barayobegwa kubera muhira niho buzima bw'umuntu. Imuhira nico gito nabwiye yuko abati famille abahebura bayidefinisa gutya ngo naka yabyaye naka abyara naka. Jewe abantu benshi boroherwa banyise makarakara. Urabyumva kubera kuko ndi umuhungu. Mu Kirundi byari ibintu bikomeye, bari begereye bajya kubisanzwe abantu uri baregereye abisirayeli cyane mu migenzo. Uwo mwana ashitse ku ishuri, umwarimu avuga ati capa. Hajya gucapa vraiment ni ibintu byiza. Nawe ukuze mvuze ntimucape, usanga ucafye ibintu biri mu mutima wawe, ibiguhanze. Uwo mwana umwigisha avuze ngo bacape aca arafutanganya ibintu byinshi. Mwarimu amuha ubusa kuko yavangwa acafi ibyo atamubariye. Umwana acararira gose, induru yavuga ku ishuri. Diregiteri arasohoka, ibi ni byabaye. Diregiteri arasohoka arabaza ati umwana abaye iki? Umwarimu ati diregiteri, umwana nababwiye gucapa ibi ntiyabicafye, none yashifonye yafuse gusa. Hanyuma diregiteri aramamagara umwana ati mwana wacafye iki? Umwana acambwira ati jewe nacafye urudubi. Cyangwa bazarakuze nyuma y'iki cigwa y'ibi vyigwa mwari mukwiye guhamagara abana mukabasaba imbabazi. Haraho wamumubarira ngo narakuje guhagarara hejuru y'abashitsi, narakubujije kuvuga abantu bari ngaho bumva, none azovuga ryari? Gasanga umuntu ahagaze imbere y'abantu arahinda umushitsi, kumbe n'ivyo muhira. Tunyaruke, urabona ko byariko biragaruka. Donc umuti w'ibintu byose. Murabona famille muri iyi myaka turiko turayiniganira, turiko turi mu gihe ca mondialisation, aho bagomba gukora famille bayiha la famille muri concept idefiniswa ukutahora idefiniswa, basigura ko batahora basigura, kuko uburo monde iri kwivuga ngo famille abagabo babiri nibemego ko ari famille, siko abagore babiri nibemego ko ari famille. Or l'église ntidushobora kubika amaso imbere y'ibitero bene ivyo. Muraza kubona igituma la famille atake, kuko la famille Adonis yavuze ati umwana nibumba. Mugabo no munsi abagabo babiri bazoba mu nzu bakadobuta umwana, uwo mwana azogenda avuga ngo mfise abavyeyi babiri, mama n'umugabo na papa n'umugabo. Ico ni kibazo gikomeye uno munsi. Mugabo abantu bagomba ko ico kintu tugikorako. La famille ni concept iri kwiraba redéfini. Donc c'est-à-dire que toute la société est en train d'être redéfinie. Nagenda babwire tous ivyo twizera byose, toutes les questions duhura nazo mu byo kwizera ziza kurotuva la solution muri l'idée originale y'Imana. Igitabo cy'itangura cyane igitabo gikomeye cyane mu bice bya mbere, c'est là où vous trouvez l'idée originale y'Imana. La famille c'est l'idée originale y'Imana. Uno munsi iri kwira definisa les droits de l'homme na les droits de la famille, c'est un problème. Ni problème uno munsi. Imana idufashe. Bacavuga ngo la famille yeshuwe,
aroroke bariko bazana ibintu bidategerezwa kuba muri famille. Uno munsi rero la famille turiko turayiniganira na satani mu buryo bukomeye. None rero abantu b'Imana muhaguruke mugwanire famille yanyu. Washaka ubutunzi ufise n'umwana wawe, none we ntuzopfa agasigara, asigara ari ikintu cy'igihumbu. C'est ton image. Biragoye. Donc la cure de tous les maux sociaux, psychologiques, émotionnels, ni la famille. La famille est la solution de nos problèmes spirituels sur la terre et dans nos communautés. Uno munsi turafise ingorane, ugasanga meme l'église iri kuragerageza korosha ivyahora ari ivyaha, bagomba kuvyorosha ngo yumva ngo dufa ngo tugize uko ntibizokunda. Mugabo resheki irihe? Iri muri famille yari. Kuko umwana ntiyabwiwe kirazira neza hariya muri famille. Ivyo mbere umwana ku myaka 4, 3 niho yiga l'inceste akayiga muri complexe de dupe. Muri iyo myaka imbere gato niho yiga le moi idéal. Iyo ataronse moi idéal, le moi idéal ni ya papa. Umugore ntazokwigera atanga moi idéal, ntibibaho. Kubera iki? Kuko umugabo ni chef de la famille. None sivyo yitwa abana mwita la puissance. Ababoneka le moi idéal, umupapa tabamuhira, umupapa taha abana baryamye akavyuka bataravyuka, abandi bazoronka moi idéal. Umwana caba umusociopathe. Sociopathe n'umuntu ataco yubahana na kimwe, atategeko na rimwe yubaha, parce que papa nigeze bamuhira ngo umwana amenye kirazira, acaba sociopathe. Arabana psychopathe kubera abavyeyi beshuwe ku ndero y'umwana. Urabona abana twebwe abana n'ababayaya, niyo ngorane dufise uno munsi. Umuntu avuga ngo n'umusirimu kubera umwana aregwa n'umuyaya. Umwana n'umuyaya. Kandi muzoborabona ko hariho difference y'abana barezwe na banyina n'abarezwe n'abayaya. S'il faut faire une étude, je ne sais pas comment les résultats yoba catastrophique. Catastrophique. Muravye umwana nyina yicara mu kukivi akamwonza amasaha n'amasaha, n'umwana arezwe n'umuyaya. Hari amaka, hari abo twafashije byanse, counseling zabo zatunaniye kubera umuyaya amavuga ngo ntacu uzovamwo w'igifu. Tubandanye duza. La solution de tous les problèmes nationaux est la redécouverte, la restructuration, la reconstruction et le renforcement de la famille. Ico kintu ngira ngo murumva yuko hamwe famille twoirode kuvura, ngira ngo renaissance familiale mba isa nuko yatakaye. Il faut que tusubira kuyirode kuvura, tugasubira tukayirostructura. Ndega abandi bananiye ishengero ntiryo bikora, tukayiranforsa, niho izi ngorane zose ngo ibiturire, ngo abasuma. C'est l'échec de la famille. Ntimubirondera ahandi, kuko uko umuntu ameze ni ibintu bifata umwanya muremure. La famille est la clé pour une nation stable, productive et de bonne santé. Mugomba une nation, mugomba igihugu ciza, urufunguruzo ni famille zimeze neza. La famille est la première forme de société instituée et établie par Dieu lui-même dans l'histoire de l'humanité. Et elle reflète les principes de la nature. Ngaha mvuze ni les principes de la nature, j'attaque ibibindi bintu bazana muri famille nk'ama vérité. Puisque la famille est le produit de la loi naturelle de Dieu. Ni produit de la loi naturelle de Dieu. 2 hommes, 2 femmes ne peuvent pas produire des enfants naturellement. C'est pourquoi il veut les acheter
ou les adopter. Attention, abantu baza kurondera abana ngo badota, muzobanze murabe neza ko ari umugore n'umugabo, kuko famille itegerezwa kuba yobeyisa la loi naturelle de Dieu, itegerezwa kubahiriza uko Imana yategekanije ibintu. Tuduge. Le but de la famille est de sécuriser la société. Intumbero ya famille nuko société iba igira umutekano. Famille itabayeho nta mutekano uzoba muri société. Ibyo bintu biragoye. Muramona abagore bakuze, abana batanguye gukura, haba conflit. Umugabo wanje ntamfasha abana. None sivyo byamayibaho. Ntamfasha abana. Abana bakavuga ngo umwana agizane mukubite. Umva umugore ntiyamukubise, mugagomba kosa mukubita. None sivyo bagira. Ngo ndabibwira so, ngo ndabibwira so. Ngo paparaza, papa igikoko. Aho mwokwicaye hamwe umwana mukamwereka amakosha yagize, sirifo kumuhana mukamuhana. Murambona ingwane zikunda kuba kubera umugabo kenshi yari usanga ari we akunda kurenganya umugore. Iyi ngorane namanda ziuzi mukubona n'abana bamaze gukura usanga baca bankase. C'est vrai kenshi umugore agaca yikwegera kw'abana se hari n'ahantu mbere usanga na se bamukubita. Or kubise so quelle que soit les raisons uburonse umuvumo utazokuvako. C'est vrai, so agumariso naho yoba ari kimuga canke naho yoba afite izindi ngorane niso. Ijambo ry'Imana bango wubahe so na nyoko ubone kurambira. Ari n'abakizwa bango papa ngo papa ngo n'umuntu w'umupagani ntuwemerewe kumugabira, utegezwa kumubaha. C'est la loi biblique. Nukuza muramenya Bibiliya mukabona amategeko yayo. La famille est le sacré de la société. C'est la famille qui maintient la société en ordre. Vous êtes sacré. Aka kantu rero karahambaye. Famille ni sacré. Nta mugabo arekuriwe kuza gusambura urugo rw'indi famille. Ni sacré. Mbega muri ko mwavyumva ibi bintu. Ifamille ni sacré. Wabagabo barenga ibigo bakaja gusambura ingo z'abandi ni icaha kibi, kuko famille ni sacré. Muravye igikorwa ca famille guparticipa kuba mu bayisambura ni icaha kiremereye. La famille produit l'état. Amen. Famille nizana leta nirema leta. La famille produit l'état. C'est alors une prison illégale quand l'État devient parent. C'est ça. Iyo leta ihindutse abavyeyi ni prison. Igihugu kiba gihindutse prison. Leta ntishobora gusubirira abavyeyi. Ntishobora kuvuga ko ari igiye kuba umuvyeyi. N'ishuri hisubirira abavyeyi ntibikunda. Iyo prison izozana ingorane. La dissolution de la famille et la dissolution de la société. Muravyumvise? Namba famille ibaye dissoute, ikuweho na société yagizeni irakuweho. Kandi handiko ndigisha l'importance de la famille, ndiko ndagenda nyaruka. 12. Tout problème social, mental, psychologique, moral, émotionnel trouve son origine dans la famille. Tous les crimes dans notre société sont le produit de la famille. Tous nos jeunes frustrés et déprimés sont produits par la famille. Tous les foyers brisés, les mères négligées sont produites par la famille. Toutes ces grossesses en dehors du mariage sont le produit de la famille. Si nous pouvons corriger la famille, nous pouvons résoudre tous ces problèmes mentionnés en haut. Nitwaba dushobora gukorija hariya muhira, tuzoshobora gukiza la société tout entière. Subira uduge.
La famille est l'unité. Donc, il y a les 10 principes de la famille. La famille est l'unité fondamentale pour la reproduction parce qu'elle est la seule unité qualifiée efficace pour le développement total. Famille yonyene niyo yemerewe kuvukira abana, niyo iri qualifiée kugira ngo abana bayivukire mwo, ibindi ntivyemewe. Aha turahumvikana mbega. La famille niyo izana ubuzima kandi niyo irema ubuntu. Famille niyo yonyene irekuriwe kuvukiramwo abana. La famille est le prototype de la société. Si tu veux connaître la société, regarde les familles. Uravye imiryango ingene imeze ucumenya naho hantu iyo miryango iba ingene hameze. La société est aussi forte que la famille. Iyi société nishobora gukomera kurusha uko famille igizene, kurusha uko famille ikomeye. Iyi famille iri malade, la société ni malade. La société est le reflet des conditions de la famille. C'est le reflet, c'est l'image, ni shusho. La société ni shusho ya famille. Duga ngomba kunyaruka. Le but de la famille est de sécuriser la société. C'est pourquoi Dieu a créé cette institution, famille, pour protéger régulièrement la société. Le caractère sacré de la famille est la protection du lit conjugal pour le survie de l'humanité. C'est pourquoi cette institution est très attaquée. Iyi institution est très attaquée. Gose. Kubera iki kuko niwo mushinge kandi ifamiye itegerezwa kuba sacré, itegerezwa gufatwa nk'ikintu cera kidakogwako cubashwe kuko nico iyo famille niho lori conjugale iri protege. Mu Cyongereza bakoresha ijambo ryitwa bedrock. Rock ni kufuri. Nukuvuga yuko lori conjugale irugaye, nta muntu yarakwiye kumena iyo kufuri kugira ngo igume ari sacré nkuko nabivuze. Bon, kubera akamaro ka famille uno munsi iri atake. Dushobora gusambura ishengero udasambuye famille canke la définition même du concept. La famille n'est pas le produit de l'État, du Congrès, elle n'est pas créée par le Sénat ou par les juges de la Cour suprême. La famille précède le gouvernement. La famille existe même avant même l'Église. C'est pourquoi tu ne peux pas sacrifier ta famille au profit de ton ministère. Arugeze kuvuga ngo je ndi umuvakatere, ngo mu bikorwa by'Imana ndi umuvakatere, ngo je devrais rester nkataha rimwe peut-être mu kwezi, mugabo je peux pas, sinshobora gusacrifier famille au profit du ministère, puisque la famille ni image ya ministère yanje. Siko famille niyo yerekana ko uri umukozi w'Imana w'ukuri canke atariwe. Nico gituma bavuga ngo nta umuntu ananiwe n'urugo rwiwe ntiyoshobora ishengero ry'Imana. None sivyo yabisobanuye neza urya. Hariho n'abanyegera mu bikorwa by'Imana ngo umugabo wanje ni kigaba ariko n'umugabo wawe. Hari undi mubatse ngo munsengere ngo, kandi hariho n'ibintu biteye isoni. Umugore agenda aravuga amakosha y'umugabo wiwe hajya abagwaye, naho twe twogufasha mugabo ibintu ubivuze birumva mugabo mwibarabara umuntu wese bahuye jewe naragowe mvise igikoko ronka uwundi. Mvise igikoko nta gishinga ntahe mwumvise cyo mutamakazi. Nta bintu nagenda kubwire. En fait, le problème, nous courons dans les byose twavuze, n'abya bintu byose yavuze Adonis, c'est ça le problème.
umugabo ikintu cya mbere akwiye kumenya ni uko umugore ari le contraire y'umugabo. N'igihushane umugore ntashobora kwiyumvira nk'umugabo, c'est vrai. Umugore ntashobora kwiyumvira nk'umugabo namba yakuze akuriye muri famiye azanye ibikomere kugira ngo nawe ugirene umuvure. Muhuye mwese mufise ibikomere, hari aho ruca ruburudubi nyene bya bindi by'urudubi. Benshi barabesha bakabeshanya. Ndaza gushika ahantu hari ijambo za guhereza ko nje nibaza yuko benshi bava ngo numva ngo n'urukundo. Ejo muri saa nabwiye nti no vous mariez pas par amour. Machango ngije bintu vuze nibiki. Muri standard bituma urugo rukomera. Muri standard yo muri Bibiliya hari muzosanga ivyo bitari mareke. Turaza kubona ibintu bitatu nza guhereza ko kandi ngaha je ngira mpeze kugira umwanya abandi. Le but de la famille na hejeje, le caractère sacré na hejeje. La famille n'est pas le produit de l'État. Bandanya. La famille produit l'État. La dissolution de la famille, la dissolution de la société tout entière, ok? C'est la prison illégale quand l'État devient parent. Donc, hajya aye mu Kirundi nasomye mu Kirundi sineza. Nta muntu afite Bibiliya y'igifaransa ngaha. Mu Congereza babisoma neza. Les standards du royaume de Dieu pour une famille forte. Kugira la famille ibe forte, ibe ikomeye. Abantu benshi binyegeza ngo n'urukundo wanguha. Nimava ko mukundana mukabura ivyo murya, ça devient un problème. Nimava ko mukundana mukirwa mwicaye mu nzu atawukora, c'est un problème. Soma twumve. Nta ufise Bibiliya y'igifaransa ngaha. Ufise Bibiliya y'igifaransa nasome tunyaruke. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Sawa, mu Congereza bango ni wisdom. Wisdom, hanyuma understanding, hanyuma knowledge. Mugabo hari abantu bavuga ngo c'est par through knowledge ngo bafise rare treasures. Nukuvuga ngo trésor sinzi nta ufise Bibiliya y'Icongereza ngaha. So mu Congereza kuko ama version tugiye muri ntuze. Mu Kirundi vraiment ce n'est pas clair. No mu Gifaransa urumva la science niyo subirira connaissance murumva ko atari vyo. Hajya traduction ikintu gihambaye. Iyo version yawe ni iyi. Ni iyo version. Soma twumve. Uramanuka no ku murongo wo hepfo twumve. Through wisdom a house is built. Aha. And by understanding it is established. Wow, huh? By knowledge the rooms are filled with all precious and riches. Pleasant riches. Mwindi version ni zavuze neza ngo precious and rare treasures. Ngo icumba cyawo kirimwo cyuzuye ubutunzi. Biciye mu kumenya n'amajambo atatu atuma urugo rubafo famille ba forte. Ijambo rya mbere ni sagesse, wisdom. Sagesse mu wiki kwisanzwe hari la connaissance. La connaissance ni information. Ni information ubuzi kumenya ibyanditse muri Bibiliya siko. Ubwa kabiri ni understanding, comprehension, gutahura ibyanditswe muri Bibiliya. Ubugira gatatu ni ukubishira mu ngiro niyo yitwa
sagesse niyo wisdom. Ngo biciye muri sagesse urugo rurubakwa rugashikama. Siko mwasomye? Ayo ni standard. Urugo rurubakwa rugakomera biciye muki? Muri sagesse. Nukuvuga iyo umuntu ushobora gushira mu ngiro ibyanditswe. Abantu benshi ntibaba batahura n'umugore icarico n'akamaro kiwe muri Bibiliya. Muri ko muravyumva? Umugore wawe usanze yaguwe ko n'amahera cyangwa yaguwe ko n'ibindi bintu gaca wiyumvira ko asumbwa n'amahera, ububuze iki? Ububuze sagesse, ububuze ubwenge. Siko? Egari umuntu acaba ngo nibazana biwabo ngo yagize ibintu abizi yanyivye amahera. Umugore ariba amahera yayasesaguye petetre mugabo nta mahera y'umugabo nta mahera y'umugore yose namwe. Umugore wawe agiye agakura amahera mu ipantaro atakubajije akaja gusuma ivyo kurya ujavuga ngo hey ngo amahera yanje nde? Nta mahera yiwawe. Urumva ingana ufata umugore ushobora kubiterwa n'ukutamenya. Rero sagesse niyo yubaka urugo ikarukomeza. Bibiliya ntigeze ivuga urukundo. Je ne sais pas pourquoi sinzi. Mugabo Bibiliya yavuze ngo ukumenya ngo gutuma urwo rugo rugirana ruba established, rushinga imizi. Bivuye kukumenya. Kukumenya iki? Kukumenya ico Bibiliya ivuga ku mugabo no ku mugore. Ico Bibiliya ivuga kuri famiye. Uzogenda agere ngenda gukunda uramukunda utazi ico Bibiliya ivuga kuri famiye. Urugo rwubakwa na sagesse ngo rukakomera kubera kumenya. Hanyuma ngo kubera gutahura ngo iyo nzu ngo yuzura ubutunzi buri précieux kandi ngo buri muri ko mwanyumva buri rare. Nigituma buri rare nuko abantu ingo zabananiye. Nabaga ngo nivyo urukundo no bijya birashobora kumara yinga rimwe peut-être et puis vous allez vivre comme des amis. Mutungwe niki? Mutungwe na sagesse, mutungwe na compréhension, mutungwe na connaissance. Waratahuye, waramenye, wafise na wisdom. Muriko murankurikira? Samabeze si wakuruga mabeze. Urugo ni ruri beyond, rurarenge ivyo. Sivyo? Aha, wari kuja nibaza kutubwira ama responsabilité. Iyo umugabo atarambije responsabilité ziwe, naho yo kubwira ngusa n'izuba ryo mu gitondo, usa n'ibiki. Ça ne marche pas. None sivyo? Nagenda babwire vraiment aya majambo yarankozeko gose ku mutima. It is by wisdom a family is built, it is established. Through understanding, the family is fortified. Il a fortifié. And through knowledge, munzu haca huzura ubutunzi budasanzwe. Jewe nibaza ko kugira ngo urugo rukomere nimubanze mugire ubwenge, mutahure, mugire sagesse yo mwijambo ry'Imana, mutahure ivy'Imana ivuga, mubishire no mu ngiro. Tuza gato impeze. Ce n'est pas par l'amour, des baisers, du sexe, mais trois choses: la sagesse, la compréhension et la connaissance. L'amour ne garantit pas la réussite de la famille. Nous devons comme des parents comprendre le sens biblique de la famille et les obligations bibliques de la famille et les mettre en pratique. Nkajya majambo hajya ni obligation Imana yahaye ama famille y'Abisirayeli. Manuka
mpeze. La solution de tous les problèmes nationaux et internationaux est la redécouverte, la restructuration, la reconstruction et le renforcement de la famille. La famille est la clé pour une nation stable, productive et de bonne santé. Pourquoi Dieu encourage le mariage? C'est parce qu'il veut une semence sainte qui produira des fruits sains. Amen. Imana yankuraje mariage kugira ngo abantu bubatse ibirondera semence, a righteous seed, semence iri sain kugira ngo izovemwo les produits ziri sain, les fruits ziri sain. Imana ibahezagire. Mwami Yesu, urabizi ko ibi bidusaba kukwegera kugira ngo dushobozwe kubishira mu ngiro. We ugomba yuko dushika kukumenya icyo ugomba kugira ngo ingo zacu zimere neza. Ugomba ko dushika ahantu dutahura neza icyo tugomba ko nk'amafamiye, hanyuma twagishira mu ngiro, gutyo imiryango yacu ntizonyeganyega. Mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka turashimira umwigisha.